mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza mukiza 2026 musangwa ikaze yo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jemba z'umutima afadikanije na Gislaine Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkondire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Leta ihamagarirwa kureka guhenda abantu ngo baramaze kurambirwa n'ivy'ibitabo. Umukuru wa Parseme niwe yaraye abishikirije na bamwe mu banyagihugu babona ko ari ukubasamaza bagasaba abarundi bose kuva hasi basezerere iyo ntwaro. Habaye ku nshuro ya 17 ku ntwaro ya CNDD FDD igisabisho National Breakfast Prayer. Bamwe mu bategetsi bitabiriye ico gisabisho bavuga ko kucitabira ari ukumara ibwirizwa kuko atagihinduka mu ngendo mbi iranga abategetsi. Ari n'ayandi mu kanya nidonido. Ndasubiye kubaramutsa. Leta nireke guhenda abantu ivyo bitabo babirambiwe. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme niwe abishikiriza. Ni mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta Dr Alain Ndikumana aheruka gushikiriza inama nshingamateka igitabo c'ishusho y'igihugu mu myaka 3 iri imbere mu bijanye n'ubutunzi kuva mu 2026 gushika mu 2029. N'abandi barundi bavuga ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD FDD yamifise ibintu ikora bisamaza abarundi ngo nkuko Faustin abivuga ico gitabo kije gusamaza abarundi. Basaba abarundi bose guhaguruka basezerere intwaro irajwe ishinga no gusinziriza abarundi kugira nayo ibe iramaze kabiri ku butegetsi. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Kuri uyu wa 13 ndamukiza 2026 ishirahamwe Parseme ryaragize ico rishikiriza kubijanye n'ivyari bikwiye gushigwa mu ngiro kugira ngo ibiri muri ico gitabo ndetse n'ibindi bitabo bimaze gushigwa habona bizana umwimbu. Umukuru wa Parseme ati nduguriye twamugina ikintu gihambaye dushaka kwibutsa leta ibintu by'ibitabo kwerekana ibizorangurwa tuvyamamwo nukuri ivyo barundi vyabaruhishije ata kintu na kimwe gihinduka mu bijanye n'iterambere ry'igihugu haba uko babayeho amahera y'agaciro ibikorwa remezo inyubako amatara n'ibindi. Ivyo bintu byose bikaguma bidindira ariko amahera akaguma akoreshwa ndugaye twamugina. Faustin Ndikumana asaba leta kutaguma umwanya yandika ibitabo nyabuna ikore ibintu bikomeye yicarire kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kuyanyuruza byimonogoje atacamira nta kizoshoboka ngo hamwe hatohinduka uko ivy'ubutunzi bitunganijwe mu gihugu bikamera nk'ahandi bikareka kubohwa n'umuntu umwe abantu bamwe badashaka ko ivy'igihugu bisangirwa bigatunganywa neza nta kazoshoboka. Abandanya avuga yuko abagwizatunga bazana imitahe yabo bakwiye koroherezwa ngo nayo ahandi ho ibintu ntibikunda baticariye ico gisata ngo abantu bazana imitahe ibintu ntibikunda. Ikindi Parseme inegura nuko leta hariho uburyo buva hanze mu mabanki akomeye n'ahandi bama batanga uburyo bwo gufasha igihugu ariko ntibukoreshwe kubera ubushobozi buke bw'inzego z'igihugu amahera agasubira inyuma. Ibyo byose rero ngo bidakorewe ko leta nizeruke nta terambere izopfa izaniye abanyagihugu n'igihugu. N'abandi barundi bavuga ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD FDD yamifise ibintu ikora bisamaza abarundi ngo nkuko Faustin abivuga ico gitabo kije gusamaza abarundi. Basaba abarundi bose guhaguruka basezerera intwaro ya CNDD FDD irajwe ishinga no gusinziriza abarundi kugira ive iramaze kabiri ku butegetsi. Abantu bafise ingufu imbere y'abandi mu butegetsi bwa CNDD FDD bakunze gutera ubwoba abanyagihugu ngo bo bapfunga. President Ndayishimiye avuga ico ko kizira umuntu napfungwa n'ubundi ahubwo apfungwa n'amategeko.
yabivugiye mu Kigobe kuri uyu wa 14 ndamukiza 2026 ahabereye igikorwa co gusangira gusenga no guhanahana ivyiyumviro ku buzima bw'igihugu. Ico gikorwa National Breakfast Prayer kikaba carimwo indongozi zikomeye zivuye mu bisata bitandukanye. Rero muri iki gisoma twasomye ni kubona yuko indongozi icarico tubibone neza kubigisha bakira bitwigisha ati indongozi ninde nuwihambirira ku gikorwa ni wa mukozi w'Imana yashinzwe kwereka ivyiza abene gihugu abereka ivyiza hanyuma ni wa mukozi w'Imana yashinzwe guhana uwakoze nabi ngo uko natwara inkota ubusa. N'ijambo ry'Imana haranditse ngo ntagire umuntu n'umwe yihanira ngo guhora ni ukwanje Imana niyihora no mu gihugu leta niyihora wewe ntujeje kwihora leta rero yayindi wewe ninde aserukira leta nizijya nzego z'umutekano hariho abapolisi hariho abasoda nibo bajejwe numva ni yankota ya leta nico gituma ragenda abwire ntagire indongozi n'amazovuga ngo murazi ko no gupfunga urazi ko no gupfunga wewe umufunga nkande mugabo leta irashobora gufunga umuntu najya amategeko ugiza amanyama hariho contrainte physique ntagire rero yaba musitanteri barabatari bikunda kuba mu bantu babona ko bafise inguvu imbere y'abandi murazi ko no gufunga ngo je uranze ico kintu kirazira inkota ugitwara kugira ngo uhane wakoze nabi hanyuma uguma wereka rero ubereka ivyiza uri ndongozi ni urakarorero utegereza kwereka ivyiza abene gihugu. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo bamenyesha ko atagishasha bumvise ngo kuko abapfungira abantu busa abafata abantu atamategeko akurikijwe bakanyuruzwa abenshi bakorera iperereza ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kuba bidahagarara bafata ko bisa n'amajambo President Juvenal Havyarimana w'u Rwanda yakoresha kugira abanyagihugu arongoye bamwiyumvemwo ariko batazi ko ari tegura kubakorera amahano ya genocide mu gihe President Havyarimana yari yatembagaje ubutegetsi bwa Kayibanda bwari buzengereje abanyarwanda cane cane bo mu bwoko bw'abatutsi mu kubica nk'uko uyu munsi mu Burundi abatari muri CNDD-FDD bakumirwa mu vy'igihugu bakicwa bagakorerwa n'ayandi mabi yashitse yiyamiriza ko kizira kwica abo bashingiranye abageni ba inabukwe ba sebukwe n'abandi nticamubujije kubivuga ariko kandi ariko ategura kubahonya ahereye mu kwigisha abanyarwanda urwanko rufatiye ku bwoko nyene basaba abarundi kudasamazwa n'iyo mvugo ya President Ndayishimiye itajana n'ibikorwa bigaragara. National Breakfast Prayer akaba ari umugigwa ukorwa mu bihugu vyinshi vyo kw'isi n'igisabisho gikorwa no mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho na President Donald Trump ahora agitunganya agatumira abakomeye kw'isi. No muri Ruhuhuma mu mwaka uheze wa 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu batumiwe aho muri Amerika muri ico gisabisho. Umugigwa rero w'ico gisabisho watanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utangujwe n'uwitwa Ibrahim Vireid mu 1935. Intumbero y'ico gisabisho nk'uko bikiri n'ubu muri rusangi ni uguhuza abarongozi bo hejuru mu gihugu abashinga amateka indongozi mu bindi bisata abagwizatunga n'abandi bashitsi bo ku rwego mpuzamakungu. Umugigwa wa National Breakfast Prayer warahejeje urava muri Amerika urakwira ibihugu bitandukanye ku isi urashika no mu Burundi aho ico gisabisho
catanguranye n'intwaro ikomoka kuri CNDD-FDD mu 2006. Kuri uyu munsi ico gisabisho cakorewe i Bujumbura mu bigo vy'inama nshingamateka, kikaba catunganijwe ku ncuro igira 17 kuko hari imyaka kitashoboye kuba. Mwijambo ryo kwakira abashitsi, Gerard Daniel Ndabira barongoye inama nshingamateka yashikirije ko ico gisabisho atari carico cose ku Burundi, igihugu ngo gisanzwe carashize Imana imbere mwibwirizwa shingiro. Abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu, inzego nkuru zose za leta n'inama nshingamateka, abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi n'abandi bashitsi bari bitabiriye ico gisabisho cari gihagaze ku gutanga ikori. Abenshi mu bategetsi bacitabiriye bavuga ko bakijamwo nko kumara ibwirizwa, ngo kuko naho bakijamwo guhindura ingendo yo gukorera ikibi abarundi itigera ishikwa ko ngo imyaka irarenze 20. Muri politike hariho ivyiyumviro bigendera ku gukumirana. Aba bigendera si abategetsi baba barungitswe n'Imana. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye niwe yabishikirije kuri uyu wa 14 Ndamukiza 2026, aho nawe yari yitabiriye isengesho National Breakfast Prayer mu kiganiro yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima. Yabendera ndakubarire mushingana kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sivyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombe ivyo yadukoreye. Uje mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke haba namba, kwari kugira ngo aducishe ubwenge haba namba, n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti cy'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu badatekanye mu mutima, haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategezwa kuba afite ibyo bintu bibiri, ntimuvyibagiye. Haba hari agahaze rero, haba hari igihaze, haba hari igihaze, kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muriro udahera. Reka tuze cyane, niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu ni sanfu, ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye, akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenzi wawe adakoze neza. Aho bayakoze amakosa. Nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ifo d'abord kuba umukuru, hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye. Kibaho mu gushera, ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka, aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira. Domitien Ndayizeye yerekanye kandi ko amaze kuva ku butegetsi yasubiriwe na Perezida Petero Nkurunziza, yazanye abagwizatunga mu Burundi, ariko bamaze kwibonera uko ibintu vyifashe mu gihugu bavumye agashambara batahamaze na kabiri. Yabo bayafise nibaze, ariko biterwa na politique nationale ukundi imeze. Politique nationale ifo kwiba politique nationale d'intéressement, ituma
ituma babona akarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira cyo ibyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana tabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ndishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu babikika ngabo basaba amafaranga kugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwungu buri satu bidahizwe uya none akanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko Jeffrey man habonze urazi ko nisaziye sinkiruka cyangwa wase kubavuga ubaza oya kibe ntubavuga none ivyo ntwari cyo buhari cyo cera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secretary general de l'etat nyene cyubahiro nguri muzicare mu vyiki arafisa abakozi jewe sishaka kwivanga mu bitanda abatari bake barimwo abashinga amateka n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana bakaba bavuga ko atagihugu c'u Burundi kimeze uko kikimeze mu vy'ubutunzi ubutungane n'ibindi abagwizatunga bozanamwo imitahe yabo mu buhinga bw'ivyuma abanzi batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Abasirikare bahoze muri Somalia babandanya gushikiriza akababakiye ku mafaranga yabo bagihiraniwe bamwe bamaze imyaka irenga 4 abasirikare bagihiraniwe barimo basanzwe bacungera umukuru w'igihugu bavuga ko bashigikiye bagenzi babo baguma bishuza ico babona abategetsi bategerezwa gutanga amakuru ku mukuru w'igihugu ayerekeye abo basirikare bagihiraniwe nibayashikana kuko ngo bo bahembwa neza umwe muri bo umukurikire ariko ijwi ryahinduwe Tengo abasirikare usanzwe tujeje gucungira urwego rw'umukuru w'igihugu ariyo kandi yo muri DCPI amaze imeze twumva abasirikare bagenzi bacu bariko bava muri Somalia amaze imeze twumva na bagenzi bacu b'abasirikare nyene bavuye muri Somalia cyo kimwe twebwe nyene twavuye muri Somalia akwije natwe by'imyaka 4 twaravuyeyo kuko nta kandi n'imwe irungika abasirikare muri Somalia ataravuye ngaha ku rwego rucungereye umukuru w'igihugu rero twebwe abasirikare tuze gucungira urwego rw'umukuru w'igihugu ishimye kuva mu gacerere ku bintu bibabaje cane ivyo navyo si ibindi yakaraje ko umucungere umukuru w'igihugu ukumva yidogerwa n'abasirikare bacicungera muri perezidansi akorera abafasha kurongora igihugu umukuru w'igihugu abagore abagabo kumva bose ivyadiyo baradumviriza ivyo tuvuga bakavyumva mugabo gushikira umukuru w'igihugu bati nyabona mukuru w'igihugu n'ubu ngaha mu biro amaradiyo aya nayo kuko twari turayumvira arinda turi kumwe ariko nta mushikira ati nyabona mukuru w'igihugu erega iradiyo ziri zavuze yuko abasirikare mu bushuzi udufaranga bakoreye muri Somalia ari mukabagurana nibapfa baritoboye ngo bayivuge ngo bagere byo mukuru w'igihugu ati fasha abasirikare natwana kugira ati erega nyakura mukuru w'igihugu erega n'aba gucungereye harimo abaheraniwe ntibapfa bamubareye ikintu akiba reka tugire abasirikare bagenzi bacu ntimubwire ngo ikindi cyaboshe iyi mishahara yacu ni ukudakunda twebwe inzego za gisirikare abategetsi bakaca bakunda imishahara bafata minini tuba tubabwiza ukuri mwobaza utuntu akubura aha muri perezidansi mwobaza ko harimo amahera anganitse hari munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi mwobaza muti ukubura yo kuri ntaye rushaki aharuguru ya Gardino musahembwa ngahe hari munsi y'ibihumbi 500 cyawiyumvira ukubura gusa nawe uciye wiyumvira ubundi afite yindi serivisi yindi atari yo gukubura uraza ko ashahembwa ngahe rero uwo muntu wumva yo kwishuriza gute abasirikare wumva yarashyikiye umukuru w'igihugu kumubwira ati nyabona mukuru w'igihugu ugenda ukambakambe ukoresha ubuse bufite muri ibyo bihugu bigeze kwegeranya amahera uyarondere bihembe aba basirikare ntibikunda wa mugani baca batereza imvi hazo ntikuga rero ntihagire abasirikare bo muri ayo makambi yandi uba mubwira muti kumbe mbega muri DCPI yuko twajanye muri Somalia twari tumaze imyaka 4 twaravayeyo nibo ntacyo bavuga icyo bajya mwaducoza ngo muhone uko muronka nko kajya gatine cyangwa kuragema muhabwa n'umukuru w'igihugu
nicyo gituma ngo mutadufasha gutabaza murumva namwe ni ukwikuza ntimuduhure ico natwe turira cyo kimwe na mwebwe kandi ntimuvuge yuko umusirikare no kwivuna wese atavyazi kandi umukuru w'igihugu bya gisirikare ko atavyazi cyangwa atavyumva kuri aya maradiyo ahubwo twebwe icyo badutegeka kudahirahira ngo wumvirize iradiyo zitandukanye canke mugire ico bivuze ko kuvyo byavuze aha tukavuga cyo kimwe n'abafasha kurongora igihugu c'uburundi bafashe umukuru w'igihugu baraha muri perezidansi no kuri ntare rushaku bose vyaje baravyumviriza mugabo nta n'umwe apfa yegera umukuru w'igihugu ati bafashe n'ukuri kose murishurize nta n'umwe nuko kwe abanyagihugu bama bumvise ivy'abo basirikare bavuga ko umuti ari uko abo basirikare bifatanya n'abandi barundi bakikura ko intwaro ikomoka kuri CNDD FDD ataco ibamariye. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda ndabikebanuye musigara amahoro naho ubutaha.